Ni sawa. Wibintu by'ishuri byawe kuva ejo ndakurondera ishuri naribuze byangoye ngo ushaka kwiga amashuri meza. Ego papa nukuri. Wiyaranje ushemwe effort kugira ngo ndagushure giza. Je ntako nagerageza era bose n'amashuri meza mugabo nari mu muri kurashima. Oya, urashamye ingufu. Ingufu ndagerageza. Uko bwanje. None papa keke n'umwana muto bakuvuga ngo ariko araguhangayikisha ibintu by'amashuri umwana agira yiga university arashobora kwiyumvira nawe akavuga ati shaka kwiga hana. Oya mama vi. Oyi. Mama, ilifo yuko no kwiga kushure giza. None umwana muto ashobora kwiyumvira ukarondera ishuri wewe nyine bakwiga uhangayikisha papa wawe nta byo papa ni were gazori hambaye. Uri kugenda ndumva uri kuratusha mu mutwe. Keke umbiriza. Icara gato. Wegenda urondera ishuri ryiza ujye yumvira hamwe umbwira bari gyo ndakuronderera hama uheze wige. Ego. Sawa kandi nyishu ndayirindiriye vuba. Ego. Amakegera umuntu adodo. Shani mambo za kazi. Kama kulinyisa. Shani neza nyine ndashima. Okay. Anigeza kushima ate turashima. Ari waratihebye. Kuba bye wagiriye hazo. Ntiyumvire zino no kuturamutse. Tama nabyo no gukora. Babizi ntuzenya business. Twige business yakira tugora cyane twuma twirukanga. Business nibyira bagora mugurazi twara abagenzi bo muhire wanya abavyeyi urabizi bari inshuti zacu twaratemberanira cyane. Uko rero wasigaye byasaba turazo naturamutsa. Mutama sinobaheba gusa n'umunsi nyene nimvire mvuye ku kazi ndaca ngaha kugira ndabaramutse. Ngiye umunsi ubyimbuye bigenze gute? Rega mba ndakumbuye. Birashika ko nga iminsi yari myinshi. Kandi baza tubameze neza muhira ndaza muravuga. Ntuzenya papa twene tuvugana cyo mwijoro. Ntuzenya bose ameze neza. Ni byiza nibyo gushima cyane bameze neza cyane. Nawe kameze natwe tumeze neza. Twakwicishije amajambo tukuzimana. Kumbe yo kazi namwe amazi nta kintu. Keke? Kelia? Oui mama. Yaruka ngaho uzimana umushizi. Musawa. Ameze neza. Niko. Tuwazimana. Bonzo nera amazi. Okay. Waje. Karibu wango tata kutembera kwivagurukana ke. Mbonye nawe biri ngombwa ko muhaca. Haraciye kirekire nyine nta n'iki. Ani turaryohewe cyane uko tubona ko kumutadutaye. Nawe nyina keke yarakuze. Agumye byo bihirasha abana ntumiza abana. Mwana no okura. Shamura mu musosi turamukiye. Ni bisanzwe. Ngaho ibintu birahari. Reka shaka imana biduhezagije. Nukuza murayishima. Imana turayishima. Turagerageza uko dushoboye. Yego. Mutamahama reka mbandanye ngira tuzosubira. Natwe ntitugeherekeje nka turacari mu bintu hari ibintu bikunda gukora by'akazi. Keke? Duherekeze umuntu. Makeke bari namwe ngira tuzosubira. Ego. Mwakoze cyane. Ugenda kwita. Ego. Keke yo nawe warakuze sana. Oya. Nageruka iki umwana cyane. Nuko bari baraduhebye. Je yanguzanya business nkora usandi ko ndabunganya kuza kubaramutsa. None urazoruza kundamutsa. Kamero wanje ntawutse. Oya ntahonze. Cyo nyine mba ndi mwirungu papa mama saho bari. Junguri yanyica. Rero baragusanga. Foki nyine za kundamutsa. Sinzi. Kure. Foki nyine za kundamutsa nyine. Umuntu w'inshuti. Bon, tubiraba basi dusumana.
umwanya ubwa gute warahize n'ishuri birasiga nyene akaba ariyo sawa uzovyiga gusiga nezerewe ko uzoza je angira naye mbandanye okay murakoze ngeze ngaha none canke ngenda gushikana kuyarara ishikana impande y'umuhera cyane byo nshaka tugenda oya ndagushikana kiko hasi turahiza ushira hasi gake birameneka yo Abdul uko ni kufata abantu mutuze neza basi ushaka ndamutuze gute neza gute kandi ari umukozi erega namuhaye amahera yanje ayo mpembwa niyo namuhemvye kubwo bitware abishikane hariya nyarutsa hariya uvyinjize hanje nigire rero je wawe nahijeje sijana ushaka reka ndayaguha ushaka ndaguha amahera ngana gute ubivanye hajya kakomsinisha James mshaka amahera yawe none ushaka ngahe sija kurenza ijana yo nabyo ibintu byose wazanye yaguhembye ijana ese yo twavuganye reka basi ndakwihere igihumbi jewe bana baba boss muraketasha aho umugabe igihumbi jiwe yamasina ari kuriri uye nufashe igihumbi cyose kigabiye mayona handa gusaba na desa z'igitumburuka yanyine ahubwo reka ndakumusenya sawa uzozura yagabasha uyatorera ubusa Yo bro vipi? Mano uri. Umva rero, mano shaka usange muhira urumva ufite amakuru mashasha nyaruge. Okay poa. Wecu nyaruga. Msaza. hola Vipi? sana mani Mani karibu. ewa Mani wenda kubikora fast? Kubikora fast? ewa chekwe Musaza, je ndaka business ndarushe sana. Ariko nubwo biruko. Naciye kwa nshuti yanje Man Espoir. man espoir Hey. espoir yo We Espoir numuzi ndaki. Espoir espoir tereje. ndamibutse Mani gusa rero. nasanzeho aya makuru mashasha umuntu gusa nayo wanje oya reka mani uko bimeze agufitiye umukobwa mani abo gusajya rero byo hehese umukobwa mani nkazomronka nzoca ndebeye walaye wewe mani nawe nzamahoro kubera urabona ngira mpambane nk'umurongo kunyenza ndamuzanye mu inonzo ya bro ewa mani je hese nzoca neba asangwa ruko man ndagufasha mani wewe cyo kwemerera mani je uhehese nzoba mpemvye n'ukuri gusa rero ikibazo nuko umurongo oya byose bisaba yuko ubigishamo gusa turahari mani uzomfasha yes mani je nko numva namukaniye we ntugire ikibazo gitoya mani uzomfasha kweri twe turahari byose mani bakorera ewe mwereke haguruka
tuje mani gufata kamwenda ke business zacu bajya ziri kuziratanga no ndagushimira wewe ndumva nyene ntambwe kuvuga ko neza cyane bari tugende kwe sana sa Nikiga banyakubaha ko mu mpamagara hari icyo nashaka kubaza igiki kagahungu nigera kujyana nakagutwaza ibintu uracakabona akahe gahungu kakandi kabasi kagutwaza umuzigo kame nigera kuja gusuma kakaza kavyikoreye kame kuri utwo rusongoye kajya nyene wagashakira ikigamana yahandi kana kugavuga nabi ndakavuga nabi kuko kajya ni kamayiro ntavyuzi kajya ni kamayiro niwasubira muri vi ukakabona udashimubwira ko ndamukeneye kajya nta munsi ntakabona buri gihe nama ndakacako gasutaraye hajya kujya basi we niwaja muvire mama ntiyagutuma ibyo cumbwira ko wamubona none ugakeneye ikinyuma yo kukagabira igihumbi ubu naho uragakeneye oya akabako baba bosi namwe mwabaye yumvira ibyo waramufashe nabi kandi si byiza oya je sinamufashe nabi je namukoresheje akazi kugira ndamuhembe sawa wumvise ibyo nagutumye tubikora sawa nzogahiga okay merci Allo? Hi. Metse neza? Ego ndakomeye. Ni byiza. Hama. Bona gute no musi cyo kundamutsa. Sha sindi ko mfise umwanya. Oya uraza kuza nta nakimiwe igwo mwanya. Basi bona gute ngejo dusohoka. Sha sindi nejo ko mfise umwanya. Wabitoza none. Ahubwo wewe rero bye. Uzovyumvira ko basi. Oh. Oya budu. Ngani kwambi. Kwa hano. Sabwe mabuja. Hewe ndakubaza. Ibyo nagutumye gutama nyinshi. Ibi. Nta muntu we nigeze kugutuma muri vi. Kaka mayibo. Sha nako nigeze mbona. Sha ugenda nawe. Umviriza mama nabona ko atanumwe ariho ngaho se bagiye. Mucugenda umurari. Cyamuzamutse. Aho ndagasanga ndahazi ndazishika ndakaza. We gikoreye kucuza umuza. Sawa muguzo nchore. Wenzo guha. Poa. Freshi. Keke. Oui. Hari uri kurateka akagari. Naonje wapi? Nanata uzino ushuja mu gikoni nakubujije kangahe kuja mu gikoni. Mama nawe shaka ushuke udafungura. Umva kadogo usigaye mureka akaja kuyerera akaba ari usigara mu gikoni wewe. Mama je. Nakubujije kangahe kuja mu gikoni. Nawe yambwiye yagiye nacangumanisha Okay, turabisubira muja mu nzu kurakiyo safuriya muja mu nzu. Kadogo arambwiriye yagiye. Uvuye. Mvuye gutembera. Uva gutembera je mvuye ku kazi aya masa ni sangahe aya masa. Nagiye itomati nazibuze. Waragiye guhiga zijya niki ziri hajya. Zijya si tomati. Zijya nabona mwe ntizari kukwiriye. Umva umwana wanje nasigaye aje mu gikoni wowe uri ndahuriza akadogo ndakubwiye ubwa mbere n'ubwa nyuma.
mama nukuri ndagusabye mubabarire ni namutumye udutomati nije naye numva ashaka Jeko guteka niwe yari yantu rero yagutumye ko nariko ndakubaza avuga ko atari hari urumva n'imitwe mwagiye kugira aje mu gikoni mama oya niwe mpemba canke mpemba we uri umukozi uri umwana uri iki ndi umukozi wanyu none uri umukozi waje nkakwera canke waje gukora akazi twe ari wantumye kamabu je yagutumye kamahera yaguhaye yagutumye yarasa amahera yo yarasa amahera kugutwara ya nayo wari wasize siyo gusanga umwana wanje ari mu gikoni uzoca utaha akazi kakuzanira akazi ubwa mbere ukanyuma keriya mu Laul. Oh, Nashitse man. gadi washitse. Nashitse. Vipi? Safi. Man, jengo manumva ndushe ndaki. Ni ibyo bintu ushanye biki none gamugamu. Ne wigira umwana ntubiza. Man, kwanze banze umbwire business. Akazi kagena neza gose. Ahubwo nawe sansi yawe gusa. Man, jengo manumva ndushe kandi ntazi kintu n'iki. Sinzi impamvu. Gusa urayizi sha. Oya asanga bya bindi wa munsi. Ndumva ntahakuru. Ma tubanze kuvuganira hasi kuri business. Ubona nyene inyungira ikiraza. Bo uri kwaraba. Ni sawa gose biragena neza. Man, nimba bigenda fresh tuzotera imbere nta kibazo. Ntangwane pe. Man, Jose urabona? Cha kibazo nyene kiguma cyane. Ujya mu demu byanze. Ushikaho no munsi vyarasa. Gadi urabona ni kibazo. Mu mwanya na telefone. Ndamubaza yuko ku mugoroba baza kundamutsa aranga. Ndamusaba kumusohoka nejo byose aranga. Lawo Umva ikibazo kiri. nagucika intege. Abana bu bavuye mu marisa niko bameze. Ntashika yemera ibintu kubera afise ubwoba. None iyo kwa haguca umusore nkawe vre. Umusore afise amahira ameze neza nko kwawe. Inzu nziza nkiyi nivyo ukunda. Rero wewe bandanya. Ahagumye bagumako. Urumva? Ni mpaka uzokora mpaka. Man, reka ndabyizere ko nyine ndatse umunsi umwe tuzashikira. Byizere bose. Hago rero bro. Jenga ngende kuri ya entreprise yacu. Mu boss agahita amafaranga. Reka ngende nihute ko yambwiye nze guteba boss. Ntaso. Yego. Man, wega tuzoca dusubira. Nta ngorane. Oya ejo nzotunda ku kazi. Ushike kwizera man. Man, ejo nzotunda ku kazi kweli. Yego. wi papa nenda kwitata Wimafi kone nakubuze wari he wari mubiki nari gufasha Abdul umufasha he mu gikoni wewe kuva kange nakubuze kuja mu gikoni we birakenewe nibiki kumufasha iki wewe nukwicara urusha ukaryama byaze kuryama urushe ukaja gutembera mu gikoni sinkeneye erega papa mbashaka kubimenya kugira nino bakugwanje nibize bingora uzoja mu guzu abakozi bazoba bahari ntugire ikibazo urugo uzojamo nta by'ibikondo uzokenera uzoja mu guzu uko bimeze uca ugenda nibyo nashaka kukubaza bahana meze gute umengo shabda gucanze nibiki Nisi ntana muzigo nomwe nigeze ndoma yakushinza riranyikira jewe ntaguhaye akazi kugira abandi bamuha akazi twambura ruko nagiye gusima nyene nkaca ndakwikoreza imizigo kunatera umwana gute mpera umwaka nama ndaguha amafaranga nta kuntu noba mperuka kuronka amahera ujya mu dada yangabiye yonyene ivyumvikana n'ubu uzotahira ajyanye n'amahera y'ubusa n'ubundi atera umwaka ahubwo umanuzi ni nk'uko reka ndakubwira icari cinzanye apana ayo majambo yawe burya arambwiye nze kukuraba ngo ngene ndakujanye aragukenyeye ka gakobwa nyene ka boss kweri ngo aragushaka kandi yukumbona aguma akumbaza mu minsi yarakumbagije ndikawusha ubu kweri birase ko no mukawuka ace ncinde nemera ambwiye yuko
ari wasigara arateka je nze kukuraba ubu rero nje kukuraba ni wari karateka kasare kakubeka kuvyina nyaruka ubwo n'urupfu rumbi Odi hapo. Karibu. Fresh mfata. Umeze ndasimama. Sha, Makuru y'imisi. Sha simeza kweri gusa wari wanatevye. Na nyine biraguraza nyine n'ama déplacement muri no misi kare atahe. Sha ni kibazo gusa. None wewe kimeze gute we kumva umenga nyine. Mbona muri no misi umenga we ntimeze neza. Sha jara akazi kari kwagenda nabi sana. Urumva? Pese stress zitagira uko zingana. None ufise stress ucura n'akazi. Lega hajya hajya ibintu byose n'akazi udakoze ntajya. Bazi stress ni ikintu kibi cyane. Birashobora kukuremera urumva bikanga nuko urya. Jenga stress rero mfise zatewe nuko mfise umukobwa nakunze. Kumurongo ariko imbana ikibazo urumva byase nyine byase. Sinzi Sharamu mfashe wakunze umukobwa ni waguteze stress hamwe bidanye nyene ubyana no ku kazi gusudashobora. Basi byase nyene ukuntu dushobora guhura muri runo rugo. Kandi rarakuguma yarakwanse muri make. Sofunya nkamunda. Twenda ukeneye stress. Mani reka gutwenga. Oya mbigize ukuri waranzwe n'umukobwa. Mani nenka mara afise ari umukobwa yonya. Ni iki kinore gituma ugira stress kuko aramubwira ngo munagira stress ngo biranga ngo nuko njya gukora kubera ngo bivuye ku mukobwa byanse kuri uwo mubana muri none. Uraza amahera ashobora gukora byose ariko byose ukuntu ndamwifatira nkuko nico nkeneye cyonyene hama muri make yakwanse mbigize ukuri yakwanse. Kita masukunya nkashara reka nayo kunyagereza stress. Mvuriza rero ma. Je ko nyine bise akazi raze ko muri musifse n'urugendo. Jengira ngende kandi girije ku isafari. Nzogenda kurangura nyine urabona ko umuziga sigari mbikeye. Ari ikintu nakwemerera cyo. Niwa nkere ndondere ndakuginze ndakubwira. Kuko ibyo bintu kura mu mutwe kugira uzi kurondera amahera. Kandi rero naho nyine uri kurabimbwa ku bintu ku bantu b'abakobwa nyine wigira umuntu atasimbwa. Hajya umenye ko ugira uje no mu bindi buzima bushasha. Mutama. Wecika. Uko kugorere kurunda nikazo kugora no gutunga. Wewe ko waje ndigiriye kandi wecika yo ku masafari yawe mani uzozuranyandikira umbwira. Sawa. Kwezo ubukoze. Wewe tuzoturambira ingene nimeze. Ego. Shako wahire wafunzwe n'umwana w'umugore. Irasanye imbarakaraka zingene nimerewe nabi. Wato yabarakaka simba nakubwiye simba naguhaye imizigo uza wikoreye nkuko bimenyeye. Nene ngo cyakiri. N'agakobwa kabo n'umukobwa wa boss dawa gushaka mwavuza no kunde. Sawa sangarampaye naye ko. Ntuzi ko yamaguha n'igihumbi cy'ubuntu gade. Wakanda nako ngo yunda gushikanya. Turabaruze kunchorera. Non amakuru y'imisi. Sinakwe. Ahubwo hewe karibu umuntu. Ya. Kubera Pimuntu sinoshika bwo mbwira icyo kiraka wari wampamagariye nyene ni. Dawe yuko noronka nayirasi uyu munsi ni hatari habavye. ya tunyene nashaka kugira tuyage nawe urase gushika muhira. Jewe nawe tuyage. Nene uri umuntu nk'abandi.
Ego ndi umuntu muga tuyage gute gasha. tuyage nyine kubyumva Ko tutebona nta mashuri je nize ntaki datwobuyaga gute je. none abayaga nabize gute Isha. Sindavyumva neza kingi ibyo bintu mbwira kuri no ahubwo nyine. Sinzi ko ari impuzu muba mwashaka ndabamesere je niko kazi kesho. eka mbiriza basi uzogaruke amadagiye cyo nashaka kubwira Kweli ko tumbwira uno. ibyo mbona ni biki mayibo okay ibyo ni biki papa yaraje gusaba amazi nyine mu nzu ndabonere mu nzu muba muryango arasigaye umuntu n'ubu akagabo ko gasa na wa mugabo aba ibintu ntibishoboka ni kubyigako ibara ryo bariguye hamwe ko bariko nako no kugenda agakurikire se na nyina ahubwo mama nashaka ndagusabira ubusha nje kwanze gusuhuza umwana twigana Nyarukure uratse amasaha utarenze. ego merci papiyo ni sawa Sawa. urakomeye Yego. imisi myinshi Cyari haciye kweli. Sinaheruka kubabona naheruka wa munsi unyibutse gutembeho. iyo none kwibukanye n'umuntu bibaho waramaze kumubonaho nkunda n'ibindi bintu Sinari nzi ko bukinyibuka kweli. hewe wari waraduhevye rega ntukizana n'akadogo muhira Shaje haje wanye kweli byanda nahatinya ntubone sinapfa kuhaza. none uhatinyiriye Sinzi nyene je mu bintu by'ababose kwera ababose sinkunda kuhatemberera cyane. erega kenshi siho baba bari Nahataba bahari. Ariko mugaje gusa sinkunda gutemberera ababose ga. Ndanje ndaraba abantu turi mu rwego rumwe. oya gusibya siko byari bikwiye kugenda Nyene niko nimereye. hewe uraza uraza rega siho baba bari abavyeyi Kuza sindavyanse mugabo kweri je mba mbona atani impamvu rega yotuma ndanahaza. oya uraza none kintu Ninda kweri kibamba mbona umengo banyitayeho sinzi impamvu. erega ndakunda Sha nukuri ntakoreshereye. Je umuntu wa mbere umuntu wese agerageje kunkunda akigira ibibazo sinzi impamvu. Baze kunshura ya mbere abavyeyi banje nibo bankunda. Ni nabo bapfuye je nkikiri agatoyi. N'inkuru bambwiye. N'uwa yarandeze nawe yaherutse gupfa mu minsi. Rero sinshaka yuko nawe wozavugira ibibazo kubera jewe. oya Ngiye nibaza yuko ndanatera umwaka. oya ahubwo nyine basi ukeneye umuntu akwitaho nanjye ndabishobora Ko byiza mbona umenga wobigereza nawe. oya nabigusabye basi reka ndaguha umwanya uje kwiyumvira ko ico kintu ndakubwiye uzomenyesha kandi Sinzi wobukoze sinzi reka nzobwira reka nje kuvyiyumvira. hewe bayi reka ngende dusubire Ndiko ndarota canke nyene ibi birabaye. Sinzi ko ari amahirwe.
mutara N'amahoro yega mugore musore wawe. ego akazi kagenda neza Shakazi kwemba rumengo ni neza ngaha nyene turahenda nyene turashe. aha navyo rero no munsi narikiye ngaha kuko uraba ku kazi kubera mutamufise akabazo Kabazo kameze gute? Kabazo biramara. akabazo bise gusa nikajaye n'akazi Chanze hari vyakazi nyene bijanye na za business zanyu kutofasha. oya rero rero mutama ikibazo mfise skindi urabona kuva kera na bapapa bakiri mu Burundi twari inshuti zegeranye Ndabizi. je rero hari ikintu namye niyumvira rya ariko havuna yuko nakoze amakosa Aya, sayizi. namye niyumvira ikintu yuko ubucuti bwobandanya mbere bukanakomera Kubandanya gute? Mwihe ntumbero. basi urabona reka ndabivuge nta kibazo Bisanzwe. urabona urya mukobwa wawe urabona yuko yakuze Umukobwa we komsereshi. muzeye nyakeke Keke. urabona yuko yakuze irya mfura yawe Shari umwana. nta na kimwe basi reka mbanze meze kubabwira ko nashaka mpuze amakosa basi ni papa nyavyaye ari kwivuga nashaka yuko ucitse bwobandanya biciye kurya mukobwa na jewe mukazomfasha ukuntu dushobora kuba bamwe tugashobora kuba umukobwa wawe Mubumwe gute? Sindiko natahura neza. ntahura Dudurirako kumengo dudurira mu rugo rwanje urabizi yuko urupangu rwanje rurimye rungu usanga uri waba ushaka kumukiriza umukobwa. oya ntama nta na kimwe umunyizero Tuvitse. mubifashije mu mwamukotse None ukuntu byari bimeze none mwari mumaze kubivugana ejo mwari mumaze kubiganirako. keke twaraganiriye gatoya ariko nabonye umengo nariko arabitahura Aya ntacu kubera bivanye ukuntu muri inshuti muri famiye za hafi muri inshuti za hafi ntaco nzogerageza ndabe nawe kavyumva ndazazovyumva zovyumva tu ntiyovyanga mutareka rero mbandanya ukaza hariho raporo bwanje hari utuntu ngomba maririza ego sawa kandi muragize neza murakoze namwe kumpa uwo muco sawa sawa Makeke. Bisa, kari? Yego. Yagenze neza. Keri yari hehe gashwije ryabonetse. Keke yambwiye ko agiye kureba umwana biganye namubwira ko inda katakibazo. Uri si? Je nkamubwira. Okay, kumura murindire ntangora. Papa ntakubeshe yagiye je ndahanze. Yagiye hehe? Yagiye kureba wa muhungu wa wigera kudusanga bari kumwe. Wumvise. None je ndabizi yambwiye ngo agiye kureba umwana biganye je nivyo ntambwiye. Wumvise umwana wanje utawe kumigisha ingeso. Uzura muhimusha aje yaje. None umwana akubwiye ati ngiye kuraba umuntu twiganye. Ushobora uramenye nagiye. Oya urabiza washatse kumbesha. None urabona ko umwana wanje no mureka akaja mu bahungu. Ribi dambe nidanyuma usubiye kumubwira ngagiye ahantu. Papa yagiye kureba akagango k'akamayobobo. Kuvungu ntudusubire kumuha uruhusha ngagiye yaje. None je ndakubaza umwana nk'uryasi umwana wo gucunga arahejeje imanisi ndamucunga gute aracari muto abwiye ngo ngiye aha ncamenye yagiye muzo turaraba neza kuvungu rero ntudasubire kuva sawa ntakibazo mu byumva Keke uvuye Ngiye kureba umwana twiganye. Cyo aho uri mukuri Ego papa je ndi mukuri nasabye urusha mama nambwiye. aya urabesha papa ntakubeshe yambwiye yagiye kureba kagahungu wadusanga bari kumwe wumvise bisa gataro kuri kwawe kandi wewe Mama namubwiye ngiye papa ne wasanga. wowe yamama usanga musangiye amanyanga abe ntumeze kumwana wanje kugenda ntasabye urusha ntambwiye wowe yareka kumushigikira yagiye none yakura mugenzi wa Nabwiye. kubera kumeze yakubeshe yambeshe he ndakwihanije ku mukobwa wanje rero ni wamuvyaye yonyene none umukobwa wanje ndakwihanije
gusubira kuzamurika afite droit yo gutembera kuko ntakiri umunyeshuri ngo yiga muri ubwo bushure. Nzamura akatakubesha. Okay. Aza kuraba ubwaraba jewe naramurongiye umugabo nizeye. Wumva uri kuramuronderera umugabo. None Haranje baraharagira kaja kuba. Wapana kuja kugama ibosa. None ndakubwiye kazoja ku mugabo amayibo. Barafise turafise. Umwana wanje ntazoba ngaha mu Burundi. None urabize umuhungu haba we. Uwo muhungu none wapi? Numuhungu yiyubashe umugira nawe nyene. Muta namahoro cyane rero nawe namahoro no musi ko mwateramiye ngaha rero nk'umunsi ntuzi kari weekend n'umunsi akazi batakaze hari umuntu wateramira mu hira warafata akayaga ko ngaha mu rupangu yego mugabo ukuntu umaze iminsi ugendera ururuka uyo ndashiraza samahoro namahoro nawe urabizi gusa uza kenshi utama neza ntubaheba n'ukuri oya nawe umugore umunsi usigaye urenze usigaye utembera cyane mutarugo nyine ndabizeye mu byinshi arahera mutahubwo rero bana mwegera kubwira cagiye shawe burya n'ubu bikomeza kuba ikibazo gute mutama ujya umukobwa wawe ntakeneye no kumbona ntanyumviriza urumva ngira ntakeneye no kumbona cyangwa kunanira kuyagisha mutajewe nagerageza kumuyagisha bikwiye nyene ahubwo mwebwe nzoze muramfasha mumbwirira ati urya niwe twaguhitiyemo abe tekana je nk'umuvyeyi wiwe ndiko ndagerageza ndazozoteba yemera no mbona umengo ngazovyemera tu mutareka tubyizere cyane vraiment nzogerwa cyane basi haba nk'inshuti mukifashije nawe nereka kumvira umuvyeyi sindavyibaza mutanavyeukora ndabizi wowe tekana niwe utuze witegure ibintu ndazi bizogenda neza cane yego mutama jenge mbanaye kwitegura hariho mariage mpava njamo wegenda kweri zogira urubanza rwiza yego sanya tuzosubira nawe turi kumwe mugira umunsi mwiza sawa Keke korazi kenda guhamagarira abana kuri kurakura ubona kuronkeye umufiyansa umufiyansa afise amahera afise akazi keza afise inzu afise imiduga afise imari acuruza ibintu asaba amangazini menshi uramuzi rawuri ntawuzi wa muhungu umenyera ku ntumuzi nujya niwe nkeneye kazokubera umugabo ujya niwe azombera umukwe none pani wewe umitiramwo canke nije nzo kwihitiramwo erega ndakuze pa sigaye imvugo ukavugiririza itegeko n'iryo nyene tegerezwa kurongorwa n'urya muhungu vyanka vyakunda ndavuze n'ivyo nyene ndaguhitiramo nyene ko nje nakuvyaye nje ndi papa wawe umuhungu n'urya nyene urya niwe azombera umukwe papa jewe urya nawe nkunda apana kumitiramwo itegeko n'iryo nyene navuze ubwo mva mu maso genge nuko navuze wekije papa mitiramwo jinda fisombu usigare ngaha wicunge ndazi ko za ngeso zawe bwa buhungu usigare ngaho wicunge ndazi ibyo uzogira byose ko ntegereza kuzobimenya uze wicunge rero papa ok bon voyage
akuragira utampaye amafaranga y'ishuri. ndavyibagiye amahera ndayaguha urazi rero urabona nagiye ujya mukobwa mukuru wawe bisanga umuncungire urabona kasigara afise ingeso mbi ariko arazi kubona sanga umuncungire byose nzoza unkamakuru akwiye Nzabibwira papa no minsi nabonye ari kumwe n'akagahungu. wumvise uzundabire rero neza kandi agahungu kagabutse uzoshishika umbwire ko amakuru yose akwiye nuko bimeze rero. No, pas possible. Fisa mahera, fisa inzu, fisa imiduga, anyanye. Nibiki man, nibiki. Man, inzoga yanje None wewe. Kuki uruhanga inzoga nk'inzika? Man, inzoga yanje sha. Inzoga noguha. Nibiki. Man, ibibazo ndi murabi. Iyi nzoga zimara ibibazo. Urabizi uko inzoga imara ibibazo? No. Inzoga ntibari ibibazo. Man, ibibazo ndi murabizi. Ntukongere. Akaniko kareko Hatereka. ibibazo mwino minsi. Laura, genda bukebuke. Inzoga siyo imara ibibazo. Ahubwo kuri wewe nakubwiye izere gusa. Ntabwo izere byonyene. Ibyo bintu uzana by'inzoga uri kuranga inzoga uri kuriyica. ubona napfuye. Aha wowe amahera ukaba ntudose Jewe napfuye. inzoga bambere izi. Amahera, inzu, imodoka. Ndabizi kubifise mugabe inzoga nazo. Inzoga zose. Izi zirica reka. Zirica. Man, inzoga zose zimara ibibazo. Kuko uzishina uva wopfa. Jewe nzohera. Bihera. Kwana utwende ujya kujya narutse. Abdul. Yo. Kazi kakurembeje man. Ndakarimo nkuru, ndakarimo kwere no gukora. Magize imana mukakaronka. Ntakarondera ukakura hehe gasha. Achako ndakarondera hakabo. Wakabuze he nako nama ndaguha ndakwikoreza imizigo ry'amahera ntabakwiye. Urazi gutangutse. Kajya kaba kamaze mu. Nshaka kuja kuri toilette zanyu ziri. None amahana yose waciyemo wabonye ko toilette wozamwe ari ngaha. Ariko uburofa nawe reka gusanya. Wereka ndakoresha muri toilette cyaba ndagutwaye muri toilette zo mu nzu none we nta toilette zo mu nzu no kujya muri kware muyi wanje nyene y'abakonzi bitera ingwara.
amazina ya papa muri urupangu yoba yahageze gute ko bambwiye neza yuko uwamwishe yadutwaye n'imitungo yacu yose ibintu naho bihuriye nkaba mbona n'izi mpapuro y'ibintu by'imitungo aza naronkarira impamvu ahubwo intera gukunda wa mukobwa bizomfasha guhiga n'amatohoza amenye neza ku by'umuryango wanjye izi ntazonsida God umeze neza rero je ndaho ndashima kweri urabona rero impamvu nagutumye ko ngaha urabizi wewe niyo nshuti mfise twacanye mu buzima ndi mu bushikisa ndabizi gose vraiment niba ndimo warabimenye ndabizi gose urabona rero ikintu cyagiye kuba muri bijya bibazo bijya rero business yarahombye cyane apeple 20 million urabona rero ubu nafashe decision sinemera yuko umukobwa aguma amena umutwe nahisemwe kumuhera nawe ufashe bema inwa ikomeye gose wari wamaze gupfa wari wamaze kugenda kubera umukobwa vraiment rabuhebe nyene nkuko bivuze rabuhebe tugume ku business yacu dutera imbere ico kintu mbyaye nico ubu ngiye kwitwara ka business yonyine nivyo zoro mu buzima bwiza narose umugora nkunda ntiruka inyuma kandi ntuzomubura ni benshi baruzuye gikubero wewe kora kazi mani we muri n'urugendo naho gwambanye rubi wambere umuntu w'umugabo kora uri inshuti nziza birumvikana kweri wena sinotera nazo ko mugenzi duhana vyishi duhira ahantu henshi ego ahubwo rero mugenzi tugende guseba ko ikintu bema uyumviriye aho obema roba intwari komeye gose mani n'umunsi baye mu nk'umugabo gufunza ndiza cyane narabaye imbwa wari wangiritse kubera kariya gakobwa mani ndahebye tugenda mugenda amabanga yose aragiye habona kagahungu kajya gahungu duhungu shinye kariyo ndanduru ne kariyo kazitwaye ashize halo yes man abantu bunyene misyo yumutse raba ifoto bakurunge kuri WhatsApp kagahungu nkeneye mu mwanya muto ko karangije ntugire ikibazo c'amafaranga mu mwanya muto we sawa sawa Mani, jaga misyo gute? misyo yarangiye bose Neza boss. akapiyo kavuye mu buzima Kumufungo wa kuri konti. Sinachoza. ni kubera ikibandikira ese ndo umuntu afise ubwenge bwo kuyigira
Keke. 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 Umwana wacu yabaye. Yabaye ko umwana hari ibintu yanyoye byaba byamwishe. Oh yareka. Yego yiri. Keke. Yo yapfuye kwe. Yo. Ash, yapfuye kwe. Keke. Yapfuye. Abaye. Umutima hano gutera. Yo. N'umutima hano gutera. Yo. Koka wanje pfura yanje. Yo. Urabona pakika umwana wanje suwe. Umwana wanje sutumyapfa. Sutumyapfa. Sundi ndabarira umwana wanje. Umwana wanje tumukoreye. Byose swabigize. Swabigize kugira umwana wanje agende. Amezi 9 namutwaye. Umwana wanje. Ndarambiwe. Reka tubura twese ntacyo gakwiye. Yo, byose niko yajeyo. Kama mana yo. Nanje umukobwa wanje mfuma ndamukurikira n'ukuri. Imfura yanje no kuntu namukunda.